bamwita Antoine Griezmann akaba rero ari umufaransa w'imyaka 33 yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa kabiri 1991 avukira hitwa Mako mu gihugu cy'Ubufaransa. Afite metero imwe na santimetero 76 rero akaba ari umusore rero uri gukina ikipe rero ya Atletico de Madrid ku munsi w'ejo asezera mu ikipe nationale igihugu y'Ubufaransa. Rero kubakinira ese uyu mugabo ni biki yagiranye ko n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa? Ni umusore waranzwe n'ikimwe ikipe nationale. Ese ni umusore watangaje amagambo yahe nyuma yo gusezera? Ese ni umusore ubu ngubu ukora iki? Ese ni umusore ugiye kwerekeza hehe nyuma yo gutanga umwanya mu kipe nationale y'igihugu? Amateka ye, ibyo yakoze, ibikombe yatwaye, turagende mbigarukaho kabisa. Rero turebe